ziya mfungurwa bakura mu mabotike mu bisanzwe sizo imfungurwa zotekerwa mu nkono zigatekwa zigasha inyama bazitetse bakazihisha ivyo batetse vyose bakabihisha kugira ngo ntibibatere ingwara zijya mfungurwa bita ama fast food bakura zizama zitekeye canke ziza mu maboate sinziza kubera kenshi bazishibikana munyu mwinshi n'isukari nyinshi kugira ntizipfe ivyo navyo iyo bifunguye cane cane ukabifungura umwanya munini biza gutera ingorane umunyu kugira mwinshi mu mubiri zogutera za ngwara zivuduka ry'umurinde w'amaraso ukugira isukari ryinshi mu mubiri ukiri muto uzohava utangura kugwara ya ngwara y'isukari ukiri umuyabaga ukiri muto warugeze aho ukora ibikorwa uca wama mu bitaro abavyeyi bocagura neza imfungurwa abana bagafungurirwa ya migwi itatu twavuga ndema mubiri na ntanganguvu nasanganyangaburo kandi bakareka cane kuza barabagurira ibintu byo ku mabotike bisanzwe byarateguwe biri ngaho kuko bijya babitegura ngo birambe mugabo ntibabitegura ngo bifashe umwana bo bakeneye ko biramba kugira bidandazwe ishore kumara umwanya munini kuko yuko gufungurira neza ugwaruka ari urundi rucanco havuye incanco zira batanga kwa muganga hakava amazi meza ajya bitaho potable hakurikira ingaburo ibereye ingaburo ibereye rero irakenewe ko nayo ihimirizwa mu mashira hamwe no kwita aya mu Burundi naya mva makungu ataho yegamiye kugira ngo abana bacu bakore neza no kuvuga rero ingaburo nziza canke ingaburo ibereye ntiyerekeye umuvyeyi gusa yerekeye benshi. Chuti namwe bakunzi bibiganiro bica konsamiriza voix d'espoir ijoro ramesha ndabona mukije ndabana ikaze mu kiganiro cy'uno munsi kiganiro tugiye gukurikirana n'ikiganiro tubungabunge amagara yacu aho tugiye kuganira ku ngaburo ibereye umwana akivuka kugeza akwize imyaka 5 kuko iyo umwana afunguriwe neza muri ico gihe bituma azokurana amagara meza kandi kindi ntazogenda aragwaragurika kugira ngo rero ikiganiro cacu gishobore kuba comera neza turi kumwe na Sebastien Sebahizi akaba yasanzwe yanonosoye ibijanye n'ingaburo akaba asanzwe aserukira ishira hamwe umuco w'isi mwiterambere akaba riserukira imbere y'amategeko tumuramutse tumuhani ikaze mu kiganiro cacu mwaramutse neza Sebastien Sebahizi mwaramutse cyane ego mwoshobora kuramutsa ariko baradukurikirana ndabaramukije mwese muriko muradukurikirana nkuko umpaye ijambo yarabishikirije je ni muganga Sebahizi Sebastiano nsanzwe ndumuhinga mu vy'ingaburo ibereye nkongera ngaserukira ishira hamwe mu gifaransa bita Lumière du monde pour le développement mu kirundi naho novuga ko ari umuco w'isi mwiterambere ego ego mwamaze kumubona abandi mwamaze kumwumva tukaba rero tugiye kuduga kwijambo aho tugiye gutangura kumenya nyezina mbega iyo tuvuze ingaburo tuba tuvuze iki mwosigurira bako baradukurikirana bongera batwumviriza ingaburo no kuvuga iki ego murakoze cyane ingaburo ica abantu bokumva ahanini ni ico kintu cyose umuntu acisha mu kanwa kugira ashore kubaho no kuvuga ivyo umuntu afungura mbere n'ibinyobwa ariko no mera nk'utandukanye gatoya kubera nk'umwana iyo ari munda ntacisha mu kanwa ariko acisha mu ruzogi naho nyene iguma yitwa ingaburo rero ku mwana ari munda acisha mu ruzogi mugabe biba vyaciye mu kanwa kumuvyeyi aho niho nagomba nshimikire kugira ngo ntibahave bavuga bati umwana ari munda none nawe ntafungura murakoze muvuze umwana ari munda ivyo vyose acha twumva yuko nawe nyene ngira ngafungurirwa imbere yuko duca tumenya mbega amaze kuja habona yofungurirwa gute ivyo vyose arafise n'ingene aba yafunguriwe akiri mu mbanyi kwa mama wiwe akwiye guca afungura gute kuko mutubwiye yuko ivyo yihereza ivyo aba yanyoye canke aba yafunguye biba vyaciye mu ruzogi aba uwo muvyeyi yafunguye ibintu bimeze gute
Ego murakoze cyane umuvyeyi mbere ngire ko nk'abigeme bariko baranyumviriza ndazi ko bahari harimwo abigeme benshi bavuga ngo nzofungura ku mugabo ngo nzovyibuhira ku mugabo iyo umuntu yiteguriye gusama imbanyi yabwiza kwitegura no mu ngaburo agafungura neza hanyuma kandi bibaye ngombwa agakurikirana n'ibipimo akaraba ko amagara yiwe ameze neza kujya umuntu mu ndimo agenda mu ndimo akavuga ati ahantu ndaharimye neza ndahatabiye umwana azoshikiraho amaze gusama imbanyi naho aca afungura araba ko ariko afungura kugira ngo we nyene amagara yiwe amere neza n'ayaca kibondo kiri mu nda kimere neza agafungura rero ingaburo ibereye ariyo noca ngira ko ni imigwi itatu iri migwi gutatu ni ingaburo ibereye ibigizwe na ntanganguvu na ndemamubiri na nsanganyangaburo ivyo navyo nka ntanganguvu tubikura cane cane mu binyantete bidasadukamwo kabiri nk'intete z'ibigori umuceri amahonda n'ibindi hamwe no mu binyamizi nk'ibiraya ibijumbu n'ibindi hongeramwo igitoki hakaca hongeramwo ibinyamavuta hakongeramwo ibiva mu isukari n'ubuki bikaba bisa n'ivyo muri ntanganguvu hanyuma muri ndemamubiri naho hanini n'ibinyantete bisadukamo kabiri nk'ibiharage ubushaza inkore n'ibindi hamwe n'ibiva mu bikoko biva mu bikoko rero mwumve cane bariko baratwumviriza bumve cane inyama bumva amagi bumva amata muri rusange hanyuma nsanganyangaburo naho bikaba ari biva mu vyamwa hamwe no mu mboga mugabo aha notandukanya naho nyene mvuze imboga simvuze indagara canke ngo mvuge amafi kubera mu ntara zimwe zimwe hari aho baca bumva ifi novuga ko ari imboga ndimano benshi baca tukoresha imboga ndimano kugira bavyumve birya twirimira bamwe bita amababi babi ivyo rero nivyo agenda afungura ariko cane cane akaraba umwana ari mu nda akeneye cane cane gukura ni vyiza yuko ndema mubiri iba irimwo cane hanyuma umuvyeyi akaca agenda afungura gake kenshi kubera bafise umwana ari mu nda iyo umwana ari mu nda araheza umwana ari mu nda arafise ukuntu agabanya estoma canke umushishito wa mama wiwe umuvyeyi akaca yumva umenga arahaze mugabo adahaze birasaba rero ko umuvyeyi yibungenze aronka akavuna musasi kugira ngo wa mwana aguma aronka vyankenerwa ashobore gukura neza azovuka kwija ibiro ariko bitarengeye kugira ntibirengere no gukurikiranisha ibipimo kwa muganga ari naho baca bamufasha kumukingira ingwara kugira ngo wa mwana niyavuka avukana ingwara zavuye kwa mama wiwe ivyo vyose tubishira mu ngaburo ibereye kubera murabizi ko bavuga bati utamiye ntatamure aba yatamitswe no kuvuga ashobora kuba afise akagwara iyo umuntu afise akagwara ntaheza ngo agire amagara meza ari naco gituma ivyerekeye ivy'ibipimo tubishiramwo vya bindi vyo gukingira malaria umuvyeyi tubishiramwo tukamuha imisegetera tugaheza niyavutse umwana akaja kuri za ncanco kugira ngo ntihagire iceza kononera yangabura ibereye yacu yego murakoze murakoze cyane ko bariko baradukurikirana bongera batwumviriza arabanje araducishirijemwo umwana akiri mu mbanyi ataraja habona ingene umuvyeyi wiwe akwiye gufungura kuko wa mwana aza gufungura ibiba biciye muri mama wiwe ikiganiro cyo cuno musi rero kikaba cyafatiye ku kuganira ivyo uwo mwana amaze kuja habona mbega yofungurirwa gute aho rero niho tugeze uwo mwana yamaze kuja habona ivyo afungura biza guca mu kanwa iwe ubitaba bigiciye kwa mama wiwe akwiye gufungurirwa gute murakoze cyane amaze kuja habona umwana icambere bariko baratwumviriza bokumva nuko umwana akivutse abwiriza kuca ashigwa kubere rya mama wiwe birafasha ibintu vyinshi harimwo mbere no kuri mama wiwe amaberebere ntashobora kuza iyo umwana ataroye kwibere bisaba ko aja kwibere n'ingoga kugira amaberebere aze birafasha n'ingene igitereko kija gusubira kikamera neza umuvyeyi ntave birafasha n'ibindi nko gukinga amakansere n'ibindi ariko ko turi mu ngaburo ntitubitebeko ariko cane cane dutebeko uwo mwana aca atangura gukonka
agiye akija habona akazotungwa n'ibere gushika ku mezi 6. Aho n'ahantu agomba gushimika cyane. Harimo benshi bavyeyi baca bagomba guha amata yandi abana, abandi bakabaha amazi. Ivyo wese byiza murajya amaberebere gushika ku mezi 6 haba harimo amazi, haba harimo izo ngaburo zose yifuza, ya migwi y'imfungurwa navuga ntanga nguvu ndema mubiri na sanganyangaburo biba biri muri ayo maberebere. Ni ukuvuga nta kindi kintu yemerewe kumuha. Hariho gusa ico notandukanya, igihe cyonyine ashobora kumuha amazi uwo mwana atarakwiza amezi 6, ni igihe muganga iwe nyene ayamwandikiye akavuga ati uyu muti nta kundi yo ufata azofata mu mazi. Nk'umwana aciwemwo hari ivyo bita ya maserumu bavyita serumu de hydratation orale, mengo mu Kirundi bayita amazi y'ubuzima. Amazi y'ubuzima rero canke imiti mwimwe, hari imiti usanga aragafu bashira mu mazi, aho honyene niho bashaka kumuha amazi, naho nyene meza canke yabanje gutekwa mugabo naho nyene ntibayibandanye. Ego hanyuma amaze gukwiza amezi 6 niho ashobora kuca atangura gufungura duke kubera umwana abatanguye gusaba byinshi, umwana abatanguye kwavura, abatanguye gukoresha inguvu cyane, ya maberebere ntabagiheza ngo amukwire. Aho rero ni hamwe tuca dura muri byangaburo naho nyene iguma ari imigwi 3, tukaca dutangura kumuha imfungurwa zisyeye bavuga semirike zigomba kumera nk'amazi gushika nko ku mezi 8, hanyuma imfungurwa zisyonze gushika ku mezi 12, hanyuma akaca agenda arafungura nk'ukuze aja gushika ku myaka 2 ariko afungura nk'ukuze. Ariko ngaho ico nogaruka ko gikomeye cyane, ingorane abavyeyi bakunda kugira umwana babonye atanguye gufungura nuko baca bahagarika kumwonsa. Bakaca babona yuko za mfungurwa zigiye gusubirira ibera, ati noneho ubu noja mu dukogwa. Ariko sico bisigura, izo mfungurwa ziza gusahiriza amaberebere. Mbere mu gifaransa bavyita aliment complémentaire. Nukuvuga banza konka hanyuma karenza ko ifungurwa, ntavanza gufungura ngo aje gushoza. Haba namba. Ego ico ni kintu naco abari baratwumviriza bo menya cyane. Ego murakoze. Ego murakoze cyane. Vyukuri ikiganiro kimeze neza cyane ko ariko baradukurikirana na cyane abavyeyi mufise abana mwonsa, ndetse n'abavyeyi mufise imbanyi mu kibungenze, murumva ko namwebwe hari ivyo musabwa gufungura kugira ngo uwo mwana azoja habona afise ivyo yihereje. Ariko kandi muriko murumva yuko iyo amaze kuja habona ibifungurwa akwiye gufungura cyane cyane bizomutuma azokura neza akagira ubuzima ntazogwaragurike. Muri ico gihe ibimenyetso byerekana ko umwana afungura neza yangaburo ibereye nko mujije kubivuga, twibonera kuki, twibonera he kuri uwo mwana? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ikija kwerekana cyane yuko umwana ariko aragaburirwa neza, aragaburirwa ibereye mu gikuriro ciwe. Igikuriro rero kiri uburyo novuga bubiri. Hari igikuriro cyo kuduza ibiro, hariho n'igikuriro cyo kuduza uburebure. Abavyeyi barafise amakaye mato bita amakarne babaha kwa muganga, bagenda barakurikiranira ko igikuriro. Ariko naho toba wagiye kwa muganga urashobora kubibona ko umwana ariko arakura, kandi iko atera yigwa haruguru, ariko atera akina, atera kanura gakina, hanyuma akageze nko ku mezi 6 akaja kwiyumvira kwavura, akamera amenyo, ageze nko ku mwaka agatangura gutambuka, kwiga gutambuka, hanyuma no kuvuga akavuga. Umwana aja kugera ku myaka 2, ubwonko bwe bwarateye imbere cyane kubera ingaburo ibereye. Ubwonko niba ushaka gutera imbere umwana atafunguye neza, no kuvuga kuri iyo myaka 2 arashobora gutangura ishuri, kubera yakuze neza. Nk'ibiro umwana aba yavukanye agera ku mezi 6 vyigwijwe na kabiri, kenshi avukana ibiro 3, usanga afite ibiro 6 guco kuwundi mwaka kugera ku mwaka afise ibiro kandi vyigwije nka kabiri. Rero bokurikirana ku mwana kina,
k'umwana atagwaragurika atagwaragurika akina adahoze cyane ashobora gukina kandi ukabona ko ari karakura ariko ntibibagire no kuzabaraja kwa muganga kugira babafashe bakoreshe bijya bipimo byo kuraba igikuriro cy'umwana mbere ubu no mu kibano hariho bita baremesha kiyago barafasha kuraba igikuriro cy'umwana ko kiyo kwituga neza rero leta yaragize akigoro ikagerageza bicije muri ministere ya sante mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ikagashitsaho no ku mitumba hariho abantu baraba igikuriro c'abana abantu nabo nibo bimakazi boja barabegera bakavugana murakoze by'ukuri mbega ikintu umuvyeyi akwiye kwirinda gufungura muri cya gihe aba acibungenze nikihe no kubandanya yirinda mu gihe wa mwana aba yamaze kubaho icyo adakwiye kumugaburira nikihe. Yego murakoze cyane umuvyeyi yibungenze ivyo abujijwe wanashaka sinabike kubera kenshi usanga ari bijya bizitwa ko biryoshe kandi bishobora kononera umwana nk'ibintu by'isukari rya sosumo si nziza kuko irya sukari iratuma umwana ashobora gukura n'ingoga cyane mbere n'umuvyeyi hari aho ashobora kugira isukari nyinshi mu mubiri bikamutera ibibazo ni byiza rero yuko abantu bagabanya ibijanye n'ibintu biri mu isukari bakagabanya ibiri mu munyu mwinshi hanyuma bakareka simvuga kugabanya bakareka icitwa inzoga kuko inzoga zirashikira umwana yumvire nawe umwana atanguye kunywa inzoga akiri mu nda n'igihe yonka nico kimwe umuvyeyi ntiyabwiza konsa yongera anywa inzoga n'ivyo bindi nari nabujije hanyuma igiba gisigaye nuko aca afungura yangabura ibereye hanyuma agakurikirana ibipimo byo kwa muganga na wa mwana nyene co kimwe amaze kuvuka agakurikirana bimwe by'incanco ego ahasigaye rero ucumenye uti umwana nawe niyagera gufungura ndamubuziki ndamuhiki umuha yangabura ibereye nyene ariko nko mu miji mwimwe bica bitugora nuko abana babikura kuri twebwe babikora ku bavyeyi usanga bagenda baratoratora ugasanga basiye gufata za mfungurwa ziri mu isukari nyinshi ziya mfungurwa bakura mu mabotike mu bisanzwe sizo imfungurwa zotekegwa mu nkono zigatekwa zigasha inyama bazitetse bakazihisha ivyo batetse vyose bakabihisha kugira ngo ntibibatere ingwara zijya mfungurwa bita ama fast food bakura zizama zitekeye canke ziza mu maboate sinziza kubera kenshi bazishibikana munyu mwinshi n'isukari nyinshi kugira ntizipfe ivyo navyo iyo bifunguye cane ukabifungura umwanya munini biza gutera ingorane umunyu kugira mwinshi mu mubiri zogutera za ngwara zivuduka ry'umurinde w'amaraso ukugira isukari ryinshi mu mubiri ukiri muto uzohava utangura kugwara ya ngwara y'isukari ukiri umuyabaga ukiri muto warugeze aho ukora ibikorwa uca wama mu bitaro ivyo rero nivyo umuntu yohimiriza ariko bariya nabo novuga batabironka cane nabo usanga bibagira cane ndema mubiri kubera nababwiye yuko iyo umwana acutse baca bimvira ngo birakwiye umwana yacutse canke yatanguye gufungura arakena ndema mubiri cane kubera y'amabere biratakiyaronka ni vyiza rero ko boca bamenya bati aha atworondera ndema mubiri bishobotse iva mu bikoko aramata ari nyama aramagi canke naho vyanse ukamenya uti vyabiharage bimwe niyita ibinyantete bisadukamo kabiri birakenewe cane ariko henshi hari aho usanga bibagiye bakagomba nko kurondera ndema mubiri yo mu bikoko batayironka ugasanga urudagara rumwe tuvuge rusangiye abana umuryango wose bavyita kwerekesha iyo ugiye urerekesha rero umwana arazingama umwana ugasanga ntiyaronse ndema mubiri kubera bakeneye ikimufasha gukura bo kwitaho ndema mubiri cane umwana atanguye gufungura bakayirondera itabonetse mu bikoko ikaboneka mu bitego ego kandi umwana bigishoboka ko yonka konka nyina wiwe kandi akonka kwibere araho dusigura konka bakaca mukamira mukamiye biramwononera kubera birinda guca muri bibero rya bibero haraho igira imicafu
canke nawe ikabogora kuyoza canke amata agapfiramo yoguma muri mama wiwe akayonka muri mama wiwe. Murakoze cyane ko baradukurikirana abavyeyi mutwumva umwana mu gihe afungura ibere kumukamira si wo muti ahubwo murekeye kwegera ibere nk'uko umutumire wacu uno munsi yanonosoye ibijyanye n'ingaburo ariko arabitubwira. Imbere yuko turangiza mutubwira ingaruka zishobora gushikira uyu mwana atafunguriwe neza nk'uko bikwiye, abavyeyi usanga batakurikije izi mpanuro nk'uko muri kumara zitanga. Ego umwana ingorane zimushikira cane cane ni za ngorane zo kugwara akiri muto. Umwana agwaye akiri muto ntaheza ngo akure nk'abandi, adakuze nk'abandi caba igikuriro cyo ku mubiri caba igikuriro cy'ubwonko gikura citonda. Iyo gikuze citonda murumva yuko wa mwana ntazoca ubwenge, nabwo ubwenge aribwo butubeshaho. Yaba uja kw'ishuri yaba utaja kw'ishuri nuko noneho bose babwiza kuja kw'ishuri, ariko n'utoba yareye kw'ishuri ubwenge aguma bufise, kubera ubwenge bukubeshaho buva mu bwonko. Ubwonko nabwo butera imbere kubera umuntu yafunguye neza. Rero ico novuga ko ari ingorane ku bana, ariko ingorane ku bana iciba ingorane ku gihugu. Ingorane ku gihugu nuko abo bana ntibazogira akamaro, tuzoguma mu bukene. Aho twohaye ibindi bihugu tukabiha incabwenge, usange turiko dutanga abantu batagira ubwenge kumbure, canke twame tuguma turondera incabwenge ziva hanze. Urumva ko bigora gutera imbere. Rero ku gihugu naho nyene bogerageza co kimwe n'imiryango kugira abana bafungurirwe neza, bagira igikuriro cane cane c'ubwenge n'ubwo ku mubiri, kugira umwana ntagwaragurike. Urabona umwana umuvyeyi afise umwana atari kakura neza yama mu bitaro. Igihugu naco cama kiriko kirarondera ivyo cosahiriza, murabibona bijya bita ibisuguti vy'amaplampinite, ajya amahera yokoza ibindi. Umuryango nawo kwama ku bitaro nico kimwe. Hari abavyeyi bandazi bariko baranyumviriza, abavyeyi bajya bita abasirimu, bafata umwanya munini bakaja kugura amata azimvye bari gutanga amaberebere yabo. Murumva aho umuryango uruja wamaze murumva ko umuryango wamaze guhomba. Rero abantu bashira imbere cane cane kudasesagura itunga ry'umuryango, bakoresha ayo maberebere bafise. Agomba gufungura abari bafungura, agomba ko umwana anywa amazi nayanywe, ayanyoye umwana aramushikira. Mukanya rero tugomba turangize kino kiganiro, akajambo kanyuma mushobora kubwira bariko baradukurikirana nakahe, na cyane mu bijanye no kugufungurira umwana ingaburo ibereye. Akajambo noshikiriza nogashikiriza ku mice kwinshi, ariko cane cane abavyeyi nibo noherako. Abavyeyi nibo bambere bacagurira imfungurwa umwana. Abavyeyi bocagura neza imfungurwa, abana bagafungurirwa ya migwi itatu twavuga, ndema mubiri na ntanganguvu na nsanganyangaburo, kandi bakareka cane kuza barabagurira ibintu byo ku mabotike bisanzwe byarateguwe biri ngaho, kuko bijya babitegura ngo birambe, mugabo ntibabitegura ngo bifashe umwana. Bo bakeneye ko biramba kugira bidandazwe bishobore kumara umwanya munini. Hanyuma abandi no tera kamo, ngira ntero akamo igihugu naco nyene kibandanye gihimiriza gicishije muri bajya bavyiza, ari twebwe abaganga canke abaforoma n'abandi baze baratanga ubutumwa gushika no kuri bajya baremesha kiyago, batanga ubutumwa kugira abavyeyi bashikire. Hanyuma abandi no himiriza ni mwebwe namwe muri abamenyesha makuru, muze muribuka ibiganiro byo guhimiriza kugira abantu bafungure neza cane cane abana. Abantu barishizemo yuko umuntu abironsa bifungura, ariko kubironka ntibikwiye, birakeneye ko bamenya mbe dufungura iki, tureka iki, tubifungura ryari. Hanyuma abandi novuga nayo mashira hamwe nka twebwe umuco w'isi mu iterambere, co kimwe n'andi mashira hamwe mu byo ariko barakora, bibuke yuko gufungurira neza ugwaruka ari urundi rucanco. Havuye incanco zira batanga kwa muganga, hakava amazi meza ajya bitaho potable, hakurikira ingaburo ibereye. Ingaburo ibereye rero birakenewe ko nayo ihimirizwa mu mashira hamwe, no kwita aya mu Burundi n'aya mva makungu ataho yegamiye, kugira ngo abana bacu
bakore neza. No kuvuga rero ingaburo nziza canke ingaburo ibereye ntiyerekeye umuvyeyi gusa, yerekeye benshi. Noshiramo mbere n'abigisha bo abigisha ku mashuri mato n'ayisumbuye, murazi ko ari abana ari amashuri menshi bafungurira abana ku ishuri, nabo nyene bo kwigisha kugira ngo na wa mwana niyava ku ishuri yafunguriwe neza no muhira himiriza terega batwigishije ibi. Erega ninabona umugenzi canke umuvyeyi w'umugenzi sindamusaba ibenye canke sindamusaba ngo ngurira vya bindi vyo gufyeta sinzi nyene bavyiga sambo kwera bazi yuko ziri mu isukari kandi dakenewe. Ego murakoze cyane, reka dufate akanya ko bakubashimira cyane, mwakoze cyane kwita gutumira bwacu. Murakoze cyane namwe mwakoze kuntumira. Ego ko dukurikirana twari turi kumwe na muganga Sebahizi Sebastien, akaba ari umuhinga mu bijanye n'ingaburo. Dushimire rero mu mwese mwakurikiranye kino kiganiro, dena kwizana kumwe namwe nkaba ndabashimiye mbike banura. Bye bye.